Okay, nuko nyene ubona nk'ubu umuntu iyo adahemye arumva yuko ubuzima buhagaraye. Rero ikintu umuntu yaremewe, donc ibindi bintu vyose nimba ari ingabire zitatu afise mu ruhande, ihame iyo ngabire yindi ikaba igira kane, ibi bindi bitatu atabikoze nibisanzwe mugabo arashaka kumva yuko umenga ariko araregreta, ariko aricuza ko natari karakora ivyo bintu. Nukuvuga ivyo abikora kubera ko abikunda, muga ibi bindi ntabikora, iki kindi ntagikora kubera ko agikunda, ahubwo ni arumva ko asunikwa cyane, arasunikwa cyane. No mu gihe atariko arabikora kumva yuko hari ico atakaje muri we. Nuko okay. Merci. Hari ikintu wavuze ngo abakozi ba Satani ngo ni baki, ni bake paraporo y'ibiki. Hari abantu benshi bafise ingabire mugabo babuze amavuta yo kwifuzwa, bica bituma izo ngabire zabo zipfa. Ibikorwa umugwanizi akora ibikorwa byo kugira ngo ashobore kukuzimya biciye mu kuzimya ayo mavuta. Mugabo ico Kristo agukeneye ko uno munsi kandi ariko arakubwira biciye muri twebwe abantu b'Imana, ni kugira ngo umenye neza mbega ayo mavuta ni gute bayarondera, mbega ayo mavuta akora gute. Ama umaze kubimenya biraja kugufasha gukora ico waremewe. Umaze gukora ico waremewe, izina ry'Imana rija kugira gute, rija guhabwa icubahiro. Kuko ndamaze gutabara ko mu budasa bwacu ivyo ushoboye je ntavyo nshoboye. Ni vyiza rero yuko ngira gute ndakubwira ukuri kw'ijambo ry'Imana kugira ngo cya kindi ushoboye. Hello bakunzi ba Holy Canaan TV, ndabaramukije ndabagumbiriye mu izina rya Yesu Kristo. Nari ndabakumbuye cyane kandi umwaka mushasha. Murabona ko nari maze iminsi ntariko ndabaha ibintu, ariko nagarutse. Twizere yuko muri uno mwaka ibintu bizoba biryoshe gose gusumba uko byari bimeze mu mwaka uheze, kubera ko tuja imbere, tuva mu bwiza tuja mu bundi. Nuko nkuko rero musanzwe mubimenyereye kuri Mikanje Sirene Haziyo, akaba ari je nsanzwe ndabashikiriza ibiganiro vya hano kuri Holy Canaan TV. Reka nibutse abakunzi bacu, abafana bacu gukora subscribe, please turabinginze mukore subscribe, mumvirize ibiganiro vyacu, mugire partage. Hari gihe dushobora kumva nk'umuntu atubwiye ngo mwarakoze ikiganiro canyu cyari caramfashije, carambereye inyishu, ndi mu bibazo kunuku caranyigishije. Muntu w'Imana, wewe ufashwa n'ibiganiro vya Holy Canaan TV, ukaba wumvise ko hari ikiganiro cagufashije, partage, gira partage, ugihe mugenzawe, ugihe abandi, cyangwa ushire kuri stati kugira ngo n'abandi nabo bashobore gufashwa. Kuko uno munsi hari gihe ushobora gusanga abantu turi mu bibazo bitandukanye, ariko gusa kumva ikintu kanaka, kumva ko kigutushije ku mutima, ukumva yuko kigufashije. Rero nongere ndabasabe cyane bakunzi bacu ba Holy Canaan TV, mukore subscribe kandi mwongere mugire partage. Turabakunda cyane. Uyu mwaka tubemereye ko tuzobaha ibintu byiza kandi bitandukanye by'amateka. Nuko murazi ko mvuga menshi, rero ntabarandiriye, reka nakire mutumire wacu. Murabona ko uno munsi hari ikintu cyahindutse, hari umutumire nyene wacu mushasha. Reka ndamwakire abaramutse, hama twinjire mu kiganiro nyezina. Ndakwakiriye. Murakoze cyane. Shalom shalom. Imana se umwami wacu Yesu Kristo yabwe icubahiro. Ndabashimiye ko munyakiriye. Hama ndaramukije bene data bose bariko baratega amatwi kandi bariko baratwihweza. Turabifurije kubona ubuntu bw'Imana buhebuje biciye mu kiganiro tugiye gukora muri kano kanya. Mwarahezagiwe cyane gose. Murakoze cyane. Umutumire wacu uno munsi ni umukozi w'Imana. Rero ntakira umutumire arisanzuye, kuko Holy Canaan TV turakunda abakozi b'Imana, turakunda abantu bavuga ijambo, turakunda abaririmbyi. Bakunzi ba Holy Canaan TV, ukaba uri umuririmbyi, ukaba ufise yindi ngabire nziza wahawe n'Imana, karibu kuri Holy Canaan TV. Nukureka rero tumusabe akanya gatoya asengere ikiganiro tugiye kwinjiramo. Ego murakoze cyane. Nitwa Aaron Niyongabo. Ndi umukozi w'Imana, ndakunda Yesu. Ego kandi ndanezerewe cyane gose. Ego nizera neza ko amasengesho ngiye gusenga ari budoconnecte n'imitima ya bene data kugira ngo ibintu byose bigiye gukoreka bizana impinduka mu bantu kandi mu buryo bwiza cyane gose cyane. Rero reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti, turagwaye icubahiro, turakubashe
uri Imana yacu kandi biratunezera cyane kuba uri Imana yacu. Turaciye bugufi, turakubashe kuko ibyo dukora byose tubikora kubwawe kugira ngo izina ryawe rishingirwe intahe kandi rihabwe icubahiro. Tugushize mu biganza ibintu byose tugiye gukora, ivyo tuvuga ntabari twebwe ariko ijwi ryawe rikore muri twebwe kugira ngo rishobore guhembura imitima ya bene data bose bagiye kumva kino kiganiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. 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 Nuko urakoze cyane. Reka rero twinjire mu kiganiro cacu nyezina. Watubwiye yuko witwa Ahon, ukorera he? Isanzwe ukorera he? Mu Nyakabiga. Mu Nyakabiga? Yego. Okay, ugiye kutuganirira kuki? Tugiye kuganira kuri ico bita onction charismatique, amavuta yo kwifuzwa. Amavuta yo kwifuzwa. N'amavuta nyabaki? N'amesa n'amakotone. Iyo tuvuze amavuta tuvuze no bumana bw'Imana bukorera mu bantu. Okay. Ego. Sawa. Nuko hariho ngo amavuta yo kwifuzwa. Urumva hariho n'ayatara yo kwifuzwa. Ego. Arashobora kuba amavuta atara yo kwifuzwa kandi ngira ntabara y'ubumana. Bo birashoboka. Ego. Ikijambo ry'Imana muri Yohana 10 igice cy'umurongo w'10 havuga ngo icyazanye Satani ni kwica no kwibona gutikiza. Ariko icyazanye Kristo ko ari kugira ngo intama no kuvuga abantu baciye bugufi abahe ubuzima kandi abahe busagutse. No kuvuga ko ugomba kwica abantu abasuka ko amayezi biri hari kivuga ku bintu byitwa amayezi. Ayo mayezi rero niyo ari contre canke atandukanye ni gihushane cha onction cy'amavuta charismatique cyangwa amavuta yo kwifuzwa. Ego. Okay, karibu rero, karibu mu kiganiro. Murakoze cyane. Ndaramukije bene data bose bariko baratubona ariko baradukurikirana bari mu bihugu bitandukanye, bari mu gihugu cy'u Burundi, ama position yose urimwo, ikibanza cyose uburimwo, turakwifurije kubona Imana kuri no munsi biciye mu ijambo ry'Imana. D'abord onction charismatique ni iki? Ni kuvuga ko n'amavuta yo kwifuzwa. Onction ni iki? Amavuta d'abord ni iki? Amavuta no bumana bw'Imana bukorera mu bantu canke bukorana n'abantu bukazana impinduka mu bantu. Kubera iki mbega none twigisha onction charismatique canke amavuta yo kwifuzwa? Ni kubera yuko umuntu wese uri kurakwikena kino kiganiro nashaka ndakubwire ko tu es unique spécial urumwe kandi urudasanzwe. Hariho ikintu Imana yakuremeye uko vyagenda kose. Ico kintu rero Imana yakuremeye ni vyiza ko uronka ubuntu bwo kwifuza kugira ngo amahanga amaze kukuzako ashobore gutabarwa. Hariho abantu benshi bafise ingabire mugabo babuze amavuta yo kwifuzwa. Bica bituma izo ngabire zabo zipfa. Ibikorwa umugwanizi akora ibikorwa byo kugira ngo ashobore kukuzimya biciye mu kuzimya ayo mavuta. Mugabo ico Kristo agukeneye ko uno munsi kandi ariko arakubwira biciye muri twebwe abantu b'Imana ni kugira ngo umenye neza mbega ayo mavuta ni gute bayarondera, mbega ayo mavuta akora gute. Ama umaze kubimenya biraja kugufasha gukora ico waremewe. Umaze gukora ico waremewe izina ry'Imana rija kwira gute, rija guhabwa icubahiro. Kuko ndamaze gutabara ko mu budasa bwacu ivyo ushoboye je ntavyo nshoboye. Ni vyiza rero yuko ngira gute ndakubwira ukuri kw'ijambo ry'Imana kugira ngo cya kindi ushoboye gishobore kuzamuka. Kimaze kuzamuka gikorere amahanga. Wewe ni wakorera amahanga naje ngakorera amahanga, turaja kuzuzanya kandi amahanga araja kwiruhutsa. Wibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ivyaremwe byose biracyarindiriye uguhishurwa kw'abana b'Imana biguhamiye. Impamvu ugomba kwakira buno buntu ni kugira ngo buno buntu buguhishure. Umaze guhishurwa ubinyishu ku mahanga. Jewe ni nahishurwa nkaronka buno buntu bwo kugira gute bwo kwifuzwa hama nkakorera amahanga, nawe ugahishurwa ukaronka buno buntu bwo kwifuzwa ugakorera amahanga. Biraja gutuma isi ishobora kwiruhutsa kubera ishengero ntirihari kugira ngo tuboneke ko twakijijwe. Turahari kugira ngo dukore ikintu kiri au-delà de ça, ikintu kirenze cyane ico. Turahari kugira ngo dushobore kugaragaza Imana yacu mu bikorwa byacu, mu ngeso zacu no mu mibereho yacu yose. Rero muri make impamvu dushishikara kwigisha abantu ibintu nk'ibi ni kugira umuntu wese ahishurwe vy'ukuri, mbega jewe ndinde, mbega naremewe iki, hama ubuntu mufashe gushobora gutanga ubuzima ku mahanga. Gutyo amahanga amenyere kubizera, amenye ubwenge bw'Imana kandi amenye ubushobozi bw'Imana buhambaye, hama bizere abantu bakire. Benshi bariko barapfa. Bani baze cyane gose. Navuze ni onction charismatique na mavuta yo kwifuzwa. Umuntu ragomba kumenya mbega aya mavuta yo kwifuzwa ni gute ashobora kuboneka. Uburyo ashobora kuboneka no yavuga nko mu bintu bibiri.
ubwa mbere kugira ngo abantu bakwifuze nuko haba ari ikintu kanaka babona muri wewe cyangwa babona kuri wewe. Ubwa kabiri, Kristo biragoye ko ushobora kugira igikundiro, ugashobora kwemerwa, ugashobora kwifuza mu gihe udafise Kristo. Bani imbazo cyane gose. Hari abantu no munsi bariko bareinfluence amahanga, mugabo bakainfluence mu buryo butari bwo. Rero muri onction charismatique hari cyo bita le charisme positif. Hariho uburyo umuntu ashaka kwamvuta abantu canke agashobora kuba bo mwifuza mugabo biciye mu nzira nziza. Hariho nico bita le charisme négatif. Muri le charisme négatif tubona aho abantu bashaka kuba influence canke bashobora gukwegwa n'ibintu kanaka mugabo bidafise isoko ku mana nzima. Muzobibona muri abaririmbyi bisi. Hari usanga umuntu yafashwe ugasanga arafise ibintu kanaka bimutuma kugenda yambaye ubusa nk'ibi bita pocket down. Umuntu ugasanga arambara ku buryo n'impuzu yo munsi ishobora kuboneka. Yamara gucanga bamwibarabara abantu bose bamubona bivanye n'ivyo bintu ro diable cyangwa satani yamushizemwo. Bigaca bituma la jeunesse bakwegwa n'ivyo bintu. Bani imbazo cyane gose. Rero nimba hashobora kubaho ivyo muri le charisme négatif, donc muri iyo nzira yo gukwega abantu canke yo gutuma abantu bakwiyumvamwo mugabo mu nzira itariyo, abantu bakwiye kumenya ko hariho n'iyindi nzira kanaka abantu bashobora gucyamo bita le charisme positif ishobora gutuma abantu bakwifuza kandi mu nzira nziza. Ayo mavuta rero arahari. Mukwiye kumenya yuko ibintu bikorwa n'umugwanizi ni kopi y'ibintu vy'Imana zima. Rero nitwamara kumenya l'original, ibintu vy'ukuri bifise amamuko ku Mana, bizotuma isi natwe dushobora kuyihindura. Kubera nitutahaguruka twebwe nk'abana b'Imana ngo duhindure isi yo iriteguriye guhindura abantu ngo ibagire nabi. N'ubwami bubiri buhiganwa. Twebwe turaba aja turabakozi b'ubwami bw'ijuru. Twari kugira ngo dushobora guhindura amahanga tuyagire nkuko Kristo ashaka. Ariko hari n'ubwami bw'umwiza kandi bufise abakozi. Abo bakozi bahari kugira ngo bahindure isi bayigire nkuko Satani agize gute, nkuko Satani ashaka. Rero ayo mavuta ava hehe, bigenda gute, bayaronka gute? Ndashaka unkurikirane neza wumve icyo ndakyo ndavuga. Hama ugende ugire gute, ugende ugikore. Hama ni wamara kubona ubishize mu ngiro bigakora, uza ugire gute ushinge intaye kuri no TV kugira ngo bene data bagire gute bashobore kwizera igikorwa kiva mu ijambo ry'Imana. Kubera Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana rimeze nka kujya kwimvura na sheregi bidashobora kuva hiyo hejuru ngo bigwe hasi nibisige isi itose. Rero iyo ijambo rije ku muntu akaryumva kandi akaryizera akarishira mu ngiro icyo ryamubwiye hama ntabone impinduka bisigura ko yera amajambo y'abantu. Mugabo Imana ishimwe ko turiko tuvuga ijambo ry'Imana ugiye kubishyira mu ngiro uzobona byagukoreye. Ubwa mbere na mbere abantu benshi bari mu ruhagarara kubera yuko ubuzima barimwo burabacanga. Umuntu usanga ari muri ibi akaja muri ibi agasubira akaja muri ibi akagerageza ibi bikanka agasubira akaja muri ibi ugasanga umuntu avuga ati none normalement ubuzima bwanje bizoherera hehe. Rimwe na rimwe umuntu akagenda agafukama akabwira Imana ngo Mana ashaka amahera manuku. Reka ndakubwire Imana ikorana no kwizera k'umuntu. Iyo udafise kwizera gushikamye, udafise stability spirituelle, udafise gushikama mu buryo bw'impemu, wewe niwe wicanga, Imana ntuyicanga. Imana yibwiye amafaranga iraguha amafaranga. Mugabo umunyabwenge ntasenga abwira Imana ngo amafaranga. Kwa amafaranga uzoyaronka. Umaze kuyaronka kumbure azohera. Mugabo umunyabwenge abwira Imana ngo Mana ni ye mpamvu yo kubaho kwanje. Bega ni gikinaremewe. Umaze kumenya impamvu yo kubaho kwawe, ukamenya impamvu uriho, ico waremewe. Imana irakugenderera ikakubwira icyo waremewe. Umaze kumenya rero icyo waremewe, ucumenya n'ikintu gikenewe kugira ngo ushobore kugira gute gufasha amahanga. Ni kuvuga ko onction charismatique mu buryo buri positif irakorana n'ikintu umuntu kanaka agize gute yaremewe. Nimba waremewe kuba umuririmbyi ugahaguruka uvuga ati ngomba gukora exercices zose zishoboka kugira ngo vy'ukuri ndirimbe nk'umuntu atagomba gufasha igihugu cy'u Burundi gusa ariko ndirimbe nk'umwana w'Imana. Kubera umwana w'Imana aganza mu ijuru akaganza mu isi yose. Uragomba kuririmba. Imana nigeze irema abantu batoye. Abantu gusa nibo bahitamwo kubaho abantu batoye. Uragomba kuririmba, uragomba kwiga des strategies, uragomba gukora exercice, ugakora imyitozo canke imyimenyerezo ikumatanya n'ikintu kanaka kijya gutuma ubu umuntu w'agaciro imbere y'amahanga agize gute akubona akwihweza. Rero mu bwami bw'Imana, Imana niyigeze irema abantu batoye. Abantu gusa bo mu isi nibo bafise umugabane wo kwa abantu batoye. Mugabo umaze kuba umwana w'Imana wafashwe n'itegeko ryo kuba umuntu adasanzwe. Kubera iyo uri umwana w'umutunzi twawusituye oblige nawe ufashwe n'itegeko ryo kuba umutunzi. Rero ikintu cya mbere kitabesha cyo gutuma wifuza nuko wofukama ukabwira Imana ngo Mana ibintu vyose naho urasaba ndabihagaritse ariko ngomba kumenya impamvu yanje yo kubaho. Ni kuki wandemye? Kuko
abahinga muri science baravuga ko kugira ngo umuntu ashobore kubaho ashobore kuboneka avuke haba hapfuye imbuto nyinshi cyane. Mugabo imbuto yawe imwe 2 miliyari zigapfa, mugabo imbuto yawe imwe ikaboneka kubera ko muri iyo mbuto imwe Imana irashaka kwihesha icyubahiro. Rero ikintu cya mbere ugomba gusaba si impuzu, samazu, samamodoka, samafaranga. Ubwa mbere na mbere ugomba kubanza kumenya mbega niye mpamvu yanje yo kubaho. Ni wamenya impamvu yawe yo kubaho, amafinance Imana niyo itanga provision. Imana imbaza cyane gose. Ibi bintu ndakunda kwivuga, nimba uri umukozi w'Imana, nimba uri umuntu w'Imana umaze gutahura icyo waremewe, ntugire ikibazo cy'amafinance. Uhoraho arafise ingene azobigenza, ashobora kuyazana bikishije muri wewe bivanye n'ubwenge kanaka guhaye bwo kuvumbura ibintu kanaka, canke akayacisha mu partenaire, kuko Imana imaze gutegura igikorwa, imaze kuguha igikorwa iba yarateguwe n'abandi bantu yahaye umutwaro, bafise umutwaro wo gushobora gusupportinga ico gikorwa, canke muri wewe igashira mu ikintu kizotuma uvumbura ubutunzi bugufasha gushitsa umugambi w'Imana. Uti inzira ya kabiri ni ya inzira ya kabiri ni inzira yo kunywana na Yesu. Imana ibazo cyane gose mwisi nzima abantu benshi ibice nibaza yuko uretse agace gatoya umugwanizi bajya unjya nyene yizi ko kabisa ari umuntu wo mugambi bw'Imana, niwe muntu ngira ngo yoba yanka Imana. Nabo na gace k'abantu bari kurushi, kuko aba aje ba shetani ni bake cyane, kuko na shetani nawe ni muto cyane gose. Mugabo umuntu ati icyari cyo ugambi bw'Imana ari oblige gukunda Imana. N'aba bantu badafite uruhande na rumwe begamiyemwe avuga ati je sindi wo kwa shetani kandi by'ukuri sindi umuntu wo mu Mana. Uyu muntu nawe arakunda Imana. Byumvikane yuko kwera ko Yesu ari charismatique mu buryo buri positif. Iyo umatanye nawe, impemu yawe ikamatana nawe, biratuma ugira igikundiro. Rero bantu b'Imana muri ko muratwumviriza, muri ko murakwirikina kino kiganiro, ndakwinginze ibintu ubigerageza. Hamani wabigerageza ukabona birakoze, uzoce uza ushinga intahe kugira ngo bene data benshi uno munsi hari abantu batawe kubera yuko batagira ubwo buntu. Hari abantu ibintu vyabo bariko barakora amashengero, bariko barakora mugabo vyansi. Hari abantu bari muri business kandi arabana b'Imana vyansi kubera kutagira iki, kutagira onction charismatique, kutagira ubumana bw'Imana butuma umuntu agira gute umuntu yipfuzwa. Genda ibi bintu bigerageze, genda ufate ino ngingo uvuga uti uhereye no munsi ngomba gusenga menye normalement ico Imana yandemeye. Umaze guhaguruka ukamenya icyo Imana yakuremeye, haguruka ukorane n'inguvu zawe zose iki kintu ugishire mu ngiro ku buryo wumva yuko ibikwiriye vyose nibibereye vyose, haba ubwenge ukumenya ugutahura bimatanye n'ico kintu waremewe, ubone neza ko bihari. Icya kabiri uca ufata ingingo kuvuga ngo ndagomba kunywana na Kristo ku rugezo ntigeze kunywana ko nawe. Ibi bintu bibiri ni wabigerageza, ndakubwije ukuri uzohaguruka uri umuntu adasanzwe kandi uzohindura amahanga. Mwarahezagiwe cyane gose. Urakoze cyane. Nukuri kuba gerageje kumviriza bumvise yuko mbega amavuta yo kwifuzwa niki, mbega ni gute umuntu yo develop amavuta yo kwifuzwa. Ariko rero hari gihe ushobora gusanga umuntu afise nk'ingabire zishika kuri 4 muri we. Ego. Mbega ni gute azomenya ati iyi ngabire niyo nshobora gukoresha kugira ngo ngire amavuta yo kwifuzwa, canke ni gute ashobora kuvuga ati nzozikoresha zose kugira sinzi. Urashobora kubasobanurira neza? Ego murakoze cyane. Iyo umuntu rero afise onction charismatique cyangwa amavuta yo kwifuzwa afasha mu ngabire zose. No kuvuga nimba umuntu afise ingabire 4 akumva yuko zose vraiment ashaka kuzikorerako, aya mavuta akaba yafise ashaka kumufasha muri zino ngabire zose. Mugabo muri izi ngabire 4 harimwo iyisumba zose. Dufate nk'akarorero, Yesu yavukiye mu babaji, se yari umubaji. Hama amaze kuvukira mu babaji, se akaba ari umubaji kubera ko yakuze abona se abikora. Yari ngombwa yuko agira gute akora ivyo by'ububaji. Mugabo impamvu yari yatumye ashobora guhishurwa kuboneka ngamwisi, yari yaje kugira gute gukura abantu mu buja, hama agire gute yubake ubwami ngaha mwisi, ubwami bw'Imana. Uvuga ko naho yakora ububaji, abahinga aravuga ko yakora ivy'ububaji kandi birumvikana kuko se yari umubaji yakuze ari ivyo abona. Mugabo sa mission principale, mission yiwe ikomeye yari yaje kugira ngo acungure abantu abakure mu buja bw'umugwanizi, hama yubake ubwami mwisi. Rero nukuvuga ko iyo onction, ayo mavuta ari charismatique, araja kugufasha muri ico gikorwa gikuru, agufashe no muri zirya ngabire zisanzwe.
donc uti umuntu ashobora kuba afise ingabire zine muri izo zine kugira ngo uzomenye yuko hariho ikintu koko watoranirijwe kizoba donc biragupusa sinzi ngira ayo mavuta nyene niyagupusa gukora cane usumba za ngabire zindi ukisanga nk'ubu nk'akarorero uri umudandaji uri umuririmbyi uri umukozi w'Imana uri ujaho byose urabikora kandi umengo bimeze neza so kugira ngo rero ushobore kumenya ati jewe natoranirijwe kuririmba ni ca kintu wumva ngira mu mutima wawe kiguma kigupusa kuririmba okay nuko nyene ubona nk'ubu umuntu iyo adahemye arumva yuko ubuzima buhagaraye rero ikintu umuntu yaremewe donc ibindi bintu byose nimba ari ingabire zitatu afise mu ruhande ihame iyo ngabire yindi ikaba igira kane ibi bindi bitatu atabikoze nibisanzwe mugabo arashaka kumva yuko umenga ari kararegreta ari aricuza ko natari karakora ivyo bintu nukuvuga ivyo abikora kubera ko abikunda muga ibi bindi nabikora iki kindi ntagikora kubera ko agikunda ahubwo ni arumva ko asunikwa cyane arasunikwa cyane no mu gihe atari ko arabikora kumva yuko hari catakaje muri we nuko okay merci hari ikintu wavuze ngo abakozi ba satani ngo ni baki ni bake par rapport ya ibiki ni bake par rapport ya b'Imana kuko ugiye gusoma Bible usoma ijambo ry'Imana yavuga yuko hagiye donc hari abagiye igihe habaye ikibazo mu ijuru hari ababaye mu ruhande rw'Imana hari n'ababaye mu ruhande rw'umugwanizi rero abo bari mu ruhande rw'umugwanizi ni bake par rapport y'abari hehe y'abari ngaha aha ku bwami bw'Imana ukuvuga ko n'ubwami bubiri bugira gute uhiganwa nukuvuga bariko barakora natwe nk'abantu aba aje mu bwami bw'Imana turiko turakora nuko kuba jeune bariko baradukwirikirana cyukuri bumvise ingene bakeneye kwitora kugira ngo bakore mu mavuta yo kwifuzwa hari abariko baradukwirikirana badakijijwe uno munsi bataba bakijijwe ariko kandi bafise ingabire kuko wavuze ko umuntu wese afise ico Imana yamuteretse uko vyo babiri kose uno munsi umujene ahari ari mu nzoga ari mu kaburegwe ari mu rumogi ari mu bintu bitandukanye bitahesha icubahiro Imana ariko aradukurikirana nakayika jambo wo mubwira icyo no mubwira ubwa mbere hoho twatanguye mu ntango tuvuga yuko iyi onction charismatique amavuta yo kwifuzwa azanwa n'Imana kandi atangwa n'Imana donc twebwe nk'aba aja bo mu bwami bw'Imana abakozi bo mu bwami bw'Imana cyangwa abana b'Imana twari kugira ngo twigishe abo bantu tubigishe n'ingene bashobora kuronka ayo mavuta hanyuma mu bwami bw'umugwanizi nabo barahari kugira ngo bashobore guhitana umuntu wamusuke ko amayezi ku buryo umuntu wese akubonye arabona yuko uri umuntu mubi arabona yuko utari umwizigirwa ndagwa karorero nimba umuntu akubonye akaba ari umu businessman cyangwa umu businesswoman akaba yifuza nk'umuntu ashaka kumukorera mu maduka yiwe hama gacha kubona unywa urumogi ubwo rumogi d'abord ni rufise source ku Mana nzima rufise source ku mugwanizi rero umugwanizi yatumye unywa urumogi ni kugira ngo utakaze ikizigiro n'umuntu akubona ntasubire kubona ko uri umwizigirwa gutyo uzopfe nabi ni kuvuga plus unywa urumogi cyangwa ukagenda ukigira imboregwa ugaca ngaho mibarabara wabaye nabi bijya byose nibikorwa by'umugwanizi kugira ngo vyereke amaso y'abantu bari kukuviramo ikintu kizima babone bati uyu muntu ntacyamaze no mushira ahantu ntaciyomara atari kumwiba yoca hitana amafaranga kaja kuyakoresha bene ivyo rero ivyo nibikorwa by'umugwanizi mugabo muri Kristo Yesu iyo umuntu amaze kuvuka ubwa kabiri acaba uwipfuzo ndashaka gutanga karorero ko ibintu twigisha ni ibintu byadukoreye jewe ubwa mbere ntaraba muri Kristo Yesu ntari umuginanywa abantu banzi barashana nabo bo kwandika muri commentaire umuntu twasangira umugi acayandika avuga ati urabeshe nta nzoga nanywa nyinshi cyane ubwo ngo zaramborera kubera je yewe primus imwe narakizwa naca numva mborewe urumva mugabo ahantu naja bivanye nuko atabona ubw'Imana narifise ahantu hose naja nahura n'umuntu ababajene nyene bankuru umugi kwazibanagize gucyanye ngo ntore ngo nta stick no kuvuga cya musogoto w'urumogi nkumva ndabaye cyane gose nkimvira ni gute umuntu ashaka kwiyumvira ko jiwe nyuru umugi cyane aho wababara kandi utaranakizwa naranakizwa nkumva yuko nkimvira ni igiki none gituma abantu babona konywa urumogi cyangwa ukaja nk'ahantu
bivanye nuko satani yagusutse ko amayezi umuntu wese akubonye yamabona umenga nturumwizigirwa je nk'abantu umwana siniba simbesha nkavuga none je katakaza imfisi nkajya nko muri vacances tugomba kuja donc kuruhuka avuga ati ndashaka muri zino 2 mois ndonke amafaranga ngura amakaye nanje basi abavyeyi babone yuko niguriye amakaye naguze uniforme nkahiga kazi nimba ari umuntu uvuga ati bo ndagiye nko muri boutique basi amenda murabire 2 mois amezi abiri hamashe kuma amafaranga bava mu ivyo bintu umuntu yakwibaza cyangwa ngo yawe ngo naho gushira muri boutique yacu ngo wocumwiba mugabo je siniba simbesha isigura yuko hari ikindi kintu cyari ku buzima bwanje kitashobora kunyemerera kugira gute kwizigirwa kwera nta onction charismatique mfise rero ibi bintu turiko turavuga vyerekeye abantu bari born again abantu bavutse ubwa kabiri kandi kuvuka ubwa kabiri ntibiteye isoni ni kuva mu rwego rw'abantu basanzwe ukaza mu rwego rwo kwitwa abana b'Imana niyumvira yuko nkuno munsi nk'umuntu wobwira ati ngo tukwadopte tugukure kwitwa umwana w'umuvyeyi wa naka hama tuze tukugire umwana w'umukuru w'igihugu kugira ngo ushe ku benefice kuronka ibintu nk'ivy'umwana w'umukuru w'igihugu bo bikora rero ibi bintu vy'Imana nuko abantu benshi batabizi ntibiteye isoni ni ibintu ahubwo vyubashwe cyane gose nimba ari ubuzima VIP abantu bashaka nibwo buzima rero muri make icyo ndababwiye abantu bataraba born again bataravuka ubwa kabiri iyi nkuru niberekeye no cyane babwira ngo pole sana mugabo hari amahirwe yo gushobora kuhaba ego dusa n'abasozera ikiganiro uravye aho umaze gushika intambwe umaze gutera naho wifuza gushika ubona hari ivyizigiro ego murakoze cyane gose jewe ndavye aho navuye nawe ndiko ndashika no munsi haracyari ivyizigiro cyane gose kubera igitangaza sinyina w'umuntu amukunda cyangwa se w'umuntu amukunda cyangwa abo basangiye amaraso bamukunda ndavye icyo ari cyo onction charismatique ndashingira nta iki gikorwa ko kimaze kunshitsa ahantu hakomeye kandi niteze cyane gushika ahantu hambaye kuko abantu tuzinanye abantu dukundana inshuti zanje si abantu tuvana hamwe mu nda kwa mama na papa mu buryo bw'amaraso mugabo iyo onction charismatique aya mavuta yo kwifuza yampuje n'abantu benshi bagiye batandukanye abari mu mahanga abari mu gihugu ntibankunze kubera yuko mvuga ubutumwa bwiza gusumba abandi bantu bose ntibankunze yuko kubera ko ndi muremure ndi mwiza ndi gihangange ndi biki bankunze kubera yuko ubwo buntu rero ndiyumvira yuko biciye muri ano mavuta charismatique ano mavuta yo kwifuzwa ono munsi shobora kugira gute shobora kuronka amahirwe yo gufata amahanga ndafatishije ubutumwa bwiza ntangaza ubwambi bwa Kristo kandi ndamushingira intaye nkashingira intaye ibikorwa yakoze ivyo nivyo vyizigiro jewe mfise kandi ndabizi ko vuba cyane bitegereza gukunda nukuri ego never give up haleluya amen reka ndagushimire kumbure no hanyuma nitwakwifuza ngira uzokongera kuduha kanya ego murakoze cyane ego reka shimire abakunzi ba Holy Canaan TV mwariko muradukurikirana kiganiro kakibona ugikore ucaplike ucambika ubuzima kumbure nawe hazogera igihe uvuga uti ndafise intahe ndashaka kubashingira intahe y'ivyo nakuye mu kiganiro c'umunsi munaka nuko mwarahezagiwe reka dusenge turangize ikiganiro cacu Data twese uri mwijuru twongeye kugushimira data twongeye kugushira hejuru twongeye kuvuga kuri Imana igira neza turagushimira kubwa kino kiganiro turagushimira kubw'abazokira turagushimira nico kizokora mu mitima y'abarushe turagushimira kubwa ama decision bazofata meza ahindura ubuzima bwabo nuko mwami turaguhahereje abatarakizwa mana ushobore kubarokora muri ubwo butayu icubahiro n'inganje n'ivyawe ubu nibihe bitazoshira amen amen